Turabaramukije mwebwe mwese musanzwe mukurikirana ibiganiro bica kuri Yaga nawe TV. Kuri uno munsi genekerezo ya 14 kwezi kw'indwi 2025 turi hano kugira ngo dushobore kuyaga namwe byinshi bigiye bitandukanye ariko biravugwa muri sport ngaha ku mugabane wacu w'isi. Mu kiganiro cy'uno munsi rero turaza kuyaga ibigiye bitandukanye aho tuza guca mu gihugu cyacu cy'u Burundi tuze kuraba amwe muri karavugwa muri football aho tuza kuraba na cyane cyane mu mugwi wa Aigle Fighters mu rugendo bafashe ku munsi wa gatatu mbega berekeje hehe bari mu biki. Turaza guca kandi ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi muri basketball mu nkino za playoff turaza kuraba uko vyari vyifashe muri no weekend turangije. Ku mugabane wa Buraya turaza guca mu madosiye agiye atandukanye aho tuza kugaruka mbere no ku nkino zariko ziraba mu gikombe c'isi c'imigwi mu rukino rwa nyuma rwariko ruhuza Paris Saint-Germain n'umugwi wa Chelsea de Blues mu gihugu c'Ubwongereza. Turaba uko vyari vyifashe muri urwo rukino muri FC Barcelona naho nyene turaza guca turabe amwe mu makuru adasanzwe ariko aravugwa ku munyegori akabana kizigenza w'uyo mugwi ariwe Marc-André Terstegen aho mbere tuza guca mu mugwi wa Real de Madrid tuze kuraba ayari karavugwa na cyane ko ibintu bitoroshe ku bakinyi babo bakomakomeye turavuga aho nka Kylian Mbape n'umukinyi Vinicius Junior ndetse n'andi agiye atandukanye ariko aravugwa muri uwo mugwi. Tuza guca kandi mu makuru y'igura n'igurisha ry'abakinyi ariko aravugwa ku mugabane wa Buraya. Rero sanga ikaze mu kiganiro cyacu cy'uno munsi. Yaga nawe TV. Mu kiganiro cyacu rero cy'uno munsi tukaba dufise umutumire adasanzwe aza kubibwira amazina yiwe imbere yuko tubandanya. Reka tunamuhe n'ikaze. Umeze neza cyane kuri Yaga TV. Naho ikintu abashimira kuntumira mwakoze no munsi nje tugiranire ikiyago kimeze neza, tugira analyse ku mupira wacu, basket yacu muri rusango umupira. Nkabaje banyitwa Wimana Renerve nkaba sanzwe nanje ndi n'umuhagarikizi wa football. Umva ko ibintu by'umupira ndanabizi nkasanzwe nkina na basketball. Turaza gufashanya gusesangura uyu mupira. Murakoze cyane kuntumira. Murakoze gushima Hervé. Ego amakuru yacu rero y'uno munsi reka tuyahere mu mugwi wa Aigle Fighters. Umugwi wa Aigle Fighters ku munsi wa gatatu w'indwi iheze wafashe urugendo werekeza mu gihugu ca Afrique du Sud aho wagiye gutegura inkino za gicuti no gukoreraho imyimenyerezo. Hervé ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije umugwi wa Aigle Fighters nyuma kugera mu gihugu ca Afrika y'Epfo waje kuba ukina urukino rwa gicuti n'umugwi wa Amazuru hariya mu gihugu ca Afrique du Sud. Umugwi wa Aigle rero ukaba warashoboye gutsindwa ibitsindo bigera kuri 3 ku busa. Mbega turavye club Amazuru sanzwe kina championnat mu gihugu hariya première division muri Afrique du Sud huranza Mamelodi Sundowns za Kaizer Chiefs n'izindi zigeze zikomeye za Capitaine. Mbega tuvuge ko umugwi wa Aigle Fighters woba uri kuritegurira ku rugero rungana gute championnat mwaka, tutibagiye kandi ko na equipe izoserukira igihugu cyacu Burundi mu nkino za CAF Champions League. Equipe ya Aigle yakoze igikorwa cyiza cyo kugira pre-season muri Afrique du Sud. Ikintu cyiza cyo gushima cyambere mugabo hari ibyo gushima n'ivyo twavuga bakikebuka. Aigle cyambere tumaze duhereye kuri côté positive ni mu bisanzwe umupira wacu ikintu twofata tugasahiriza ko ni twama tuvuga ivyiza mugana nibibi tukabivuga bihari. Aigle ikintu cyambere yakoze ciza ni kuja kugira precision muri Afrique du Sud kungura ubumenyi yakanyone kataguritse ni kamenyi yo bweze. Aigle ikintu cyambere Aigle kitegura neza Champions League mugabo ifise abakinyi bakiri bato ni aho experience baza guhiga bahura nizo za Amazuru zo muri Afrique du Sud. Equipe muri championnat muri Afrique du Sud iri muri première division muri Afrique du Sud ni vyiza cyane mugabo ikintu kimwe bihenze ko cyane Aigle yaragize amarokritema yo ngaha ari roko mugani yagize amarokritema ari international. Twavuga ngo hari ibintu byinshi tuvyizeye ko ngo izokora ngo muri CAF Champions League gusa ikintu kimwe
shaka kudutangaza umupira w'amaguru shaka kudutangaza mugabe ibintu by'ibitangano dukunda kubifatirako turaba integuro ni ekipe itegura neza ukuntu ikirategura ibintu biri lokal ibintu byo champion mwaka uzinda shaka no kongera kuyitwara kubera ko ikitegura ibintu byo ngaha nyene mugabo kabona ko biruta iyindi migwi yo ngaha mu Burundi kubera nta mugwa mu Burundi ufata la precision muri Africa DC ibyo bintu tubiha nyambere muri kano kare n'imigwi mike yo muri Tanzania imigwi mike yo muri Tanzania ishobora kubigira mugabo ikintu ciza cyo gushima gaye ikintu rero jewe nagaye muri uyu monde tugeze muri monde yuko abantu bose bategeza kumenya ivyo urimwo ivyo ugira Aigle Noir yaragiye umufotographe bajanye ni telefone amafoto yabo n'inkuru yo kumenya ko batsinzwe bitatu twagiye kubimenya duteba cyane kandi match haheze nk'amasaha n'amasaha ikintu cyanaje kuntangaza nakizi inyuma y'ugo rukino ibinyamakuru bimwe byo nga mu Burundi byavuze gusa yuko umugwi wa Aigle Noir dufateze watsinzwe bitatu ariko bataramenya umugwi bahuye nico nikosa rya mbere wumva umuntu ajeje communication muri Aigle Noir iryo nikosa afise mugabo kubera ko bariko baripima tubatera intege ni equipe zo duserukira Burundi bariko baranagira ariko ubona irakiriye kuri stade Intwari naco twogishima cyane kubera kwe umuntu uze mu inspecteur wa CAF ejo dimanche yari yaje kuraba dufise amahirwe menshi uko equipe zo duserukira zishaka kuzoza gukinira kuri stade Intwari byo bavyiza kuri Aigle Noir byo bavyiza ku gihugu Aigle Noir kashobora kwakira ngaho kubera zoronka babafana bamufanagira 12 kwa equipe zo mu Burundi zari zimaze imisi zihura ikibazo cyo kuza zisohokera mu gukina Tanzania urumva vyazigora cyane nico novuga kuri Aigle Noir kadu turabe yo bija ntitubatega imisi turabe yo bija mugabo ico tubipfurije ni gufata umupira wo mu Burundi bakawushira kurundi rwego biciye muri Aigle Noir ego ahare mu gihugu cyacu Burundi so mugwe nyene burya wamaze kuba utangura imyimezo yo gutegura championnat twavuga n'umugwi wa Flambeau du Centre migwi ya Zarukinzo ni migwi ubona ko yamaze kuba itangura championnat yo gutegura championnat y'umwaka uza y'ibihumbi 2025 2026 andi makuru dufise rero mu nkino za football nuko Murundi Jean-Claude Girumugisha batazira Musauza akina muri Sudani y'Epfo mu gwi Al Hilal yamaze kuba yongereza amasezerano yongereje amasezerano nayo yarafise mu mugwi wa Al Hilal burya atararangira yari kuzorangira mu 2027 ariko yaje kuba yongereza ayandi masezerano y'imyaka 2 azomugeza mu 2029 mu mugwi wa Al Hilal rero mu vyo yashikirije ubona ko anezerewe cyane kuba muri uwo mugwi n'umugwi wamufashije kuduzina bivuga kwikigaye ico no bivuga ko kuri Girumugisha yagize Shwanziza yagize equipe zo muri Tanzania zo zariko ziramuhiga equipe zo muri Tanzania Yanga Simba ni equipe zimaze kugera ku rwego rwo hejuru mugabo siho twifuza kumubona Girumugisha twifuza kumubona i Buraya kubona yagumye muri Arli ashaka kubaka amateka yiwe mu equipe yagiriyemo ibiha vyiza equipe yamukuye mu Burundi akahitira kina Fulaibenge muri azamu yari yamuhize ngo amujaneyo mugabo reka kuno banyiyumviriye ko nkaza agashimwe no basi kugenda ngo ngende ku mahera mareka ntumve ko naho yasinye contrat iyo yakwije imyaka 4 Girumugisha Jean-Claude Musauza arashaka kugwa n'undi mugwi ashaka kugwa n'undi mugwi kubera contrat yiwe arashobora ko yarashizemo ko kantu kubera avuga ati jewe reka ngume ngaha mugabo equipe sinzoviremo kuri ndumu free natamahera bamba bahaye shaka equipe ziburaya nje tumwifuriza nkatwe y'abarundi tumubone ku rwego rwa nyange kubera turabona ko ni talented afise impano iteye ubwo impano itabereye kuguma muri Afrika impano ishobora kujiburaya nawe agatera imbere nk'abandi je kintu nashimye cyane Al-Ahly ni equipe nziza equipe zo ikinari Champions League igera quart de finale ya Champions League Africa urumva equipe igera demi finale iyo equipe kuyigumamo ni sawa aho yari kumva ko ngo yagiye muri azamu se equipe ni iri muri chapeau ya gatatu azamu hariho chapeau ya mbere chapeau yako turavye kumbigwa ikuni ikomeye nashimye kubera yagumye muri Ahli afati umwaka iyi saison agira kine imugendeye neza arashaka tukamubona i Buraya kandi ico ciza je naragishimye cyane aho no mubona yagiye muri championnat Tanzania
Ego ni vyukuri ko burya Jean Claude kuva shika muri ya equipe na equipe burya yagiye imufasha ibigiye bitandukanye yavuye muri equipe nationale canke ava muri uwo mugwi aza muri equipe nationale y'u Burundi nako bagenda bamufasha bigiye bitandukanye rero Jean Claude Girimugisha akaba agiye kubandaniriza mu mugwi wa Al Ahly wo muri Sudani y'Amajepfo nyuma yo kweri kararonderwa n'imigwi igiye itandukanye ariko na jewe vraiment ndaryohewe niyo ngingo yafashe kuko hakoyoza muri Tanzania twanumvise ko hari n'indi migwi burya ariko iramuronderayo ku mugabane wa Buraya canke mu bindi bihugu bigiye bitandukanye rero gira umugisha vyiza nabanze arindire arabe ingene vyogenda mu mwaka uza peut-être kashobora kuronka n'umugwi mwiza ushobora kuzomudugiriza izina nk'iryo Ahly wamuhaye kuva avuye ngaha mu gihugu cyacu Burundi. Gira umugisha aracari muto je gira umugisha Jean Claude namubonye kuva 2019 yakina twazeme division yego ndamubona muri Magara Young Boys waramona twazeme division yakinye umwaka umwe acaja muri Magara Young Boys deuxième division première division urabona bakija muri première division acaja arakinye muri Vitaro turabize misi mike yakinyeyo barabonye igihengeri acaragenda amaze kugenda yagira umugisha ari talented ni mukinya ari ku numero 11 yego ni mababa wakasaza no muri equipe nationale urabona yuko numukinyi yinjiye mu kigo ariko ni numubona afise imyaka mike cyane urumva aracari muto gusa reka tumuseza ikine tutangure kwiyumvira mu mwaka uzane ati gira umugisha arageza rero kujiburaya aba agent aba scouting baramubona kari umukinyari ari talented hajya rero katubihe tubiyumugisha ibintu yagize tumusabire atera imbere abandanye atera imbere kuko ni yatera imbere cyane igihugu kizohungukira nibubona abanyange bagize ashaka naho kuvuga akacaja mu ma club yo hasi agafasha abandi batonya biyo kugira igihugu kirahungukira n'umuryango wo kwahungukira twamusabira ku Mana ko ibintu byiwe bitera bije imbere kuguru kwiwe kumugaburire Ego ndibuka ko vyigeze no kuvugwa yuko burya Yusufu Ndayishimiye yigeze kumuhanura arambwira ati hakoja muri championnat muri Tanzania we banza urindire ndakubona mwo kazoza ko ushobora kuva ku mugabane wa Afrika werekeza ku mugabane wa Buraya amakuru yacu rero reka tuyabandanirize mu nkino z'ibisazi ziko ziraba muri basketball playoff muri no weekend yari yageze kuri game ya kane na game ya gatanu muri playoff Hervé ibintu ntivyari vyoroshe Dinamo nyuma yo gutsinda urunani ku munsi wa gatatu muri match igira gatatu ubona ko muri match igira kane na match igira gatanu urunani rwashowe kuza rugatsinda umugwi wa Dinamo nk'umuntu yakurikiranye izo nkino mbega ubona ni giki Dinamo yabuze canke ni giki urunani go bagwa rasumbije Dinamo kugira ngo rushore kwidepensa kuremonta match imwe bari imbere baza kwigombaza kuba banganya match zibiri kuzindi mu match zine ku munsi wa gatanu w'Imana niho baje gukina gwa gatanu maze urunani ruza gutsinda iyo game gucyo bituma uronka victoire 3 kuri 2 za Dinamo. Reka ndakubwire izi match za basketball ziriko ziraba ziri kuri niveau nziza cyane niveau twe nk'abakunzi ba basketball bituryohera cyane. Yego turahereye kuri match ya samedi game ya samedi niho nari nibereye abakinyi bigenjeje neza kuri kote y'urunani barafise umukinyi Petit Peri uyu mukinyi bakuye muri mu Buganda n'umukinyi mwiza cyane mu menere mwiza mu numero 1 mwiza cyane muga match zibiri za mbere zari zamugoye muga match ya samedi ni ya dimanche duhera kuri samedi turagaruka kuri dimanche match samedi urunani rwaje rufise gati tugatsinda uyu match bizoba biduheranye neza cyane rero urumva rero baje bafise ishaka riteye ubwoba ishaka gishi turavye no kuri papi abakinyi ba Dinamo n'urunani urunani ruri hejuru paraporo ya Dinamo uko nukuri ni ibintu abantu bose bashaka kukubwira mugabo point fort ya Dinamo ni bakorera hamwe ni collective nta mustare nta mukinyari afise izina rya atara abakinyi bose bakorera hamwe urabe Cuma Toto aravayo hakinjira urabe Ben arakina Deva arakina urumva hajavuyemo Tamitonge ni umuntu izi playoff zose arikazikina neza cyane izi playoff urumva bakinira hamwe bose uravye Garba no yabaye muri saison régulière yo mu Rwanda défenseur urabona nubu arabikora ngaha mu Burundi cyane urunani rero point yabo bafise umukinya ari muri forme z'akasaze forme nziza cyane bitwa Meya ari muri forme z'akasaze
meya Mutirere mwiza cyane. systeme yose yubakiye kuri meya ubu kubera ko systeme y'urunani barakina bakabasohora meya akaba yipoinza ahantu kuri atatu ni abayashize samedi yatsinze 3 points muri karta ya mbere zitatu zikurikirana zatumye ntuzenya urunani ruca rugira spirit nyene yakase bashobora kuvuga ati iyi match turateza kuyitsinda Dinamo iracika intege mugabo baza barakuramo make bakoka match ya samedi ntibigeze bajo Dinamo ibaje imbere na rimwe ikindi bafise n'umukinya ameze neza wundi yitwa Romisi Bujeje ariko akina izi match neza gose urunani ufise defense yabo irasanzwe cyane defense yabo irasanzwe attaque yabo irakomeye cyane paraporo ya defense yabo irasanzwe mugabo arafise umukinya umwe ashobora kuzara stopa wo Tametonge ari Romisi kuko batamu stopa Tametonge bava mu kibuga afise nk'ama point 40 mugabo Romisi aragerageza kumudefenda Tametonge nashaka kuva muri match ya samedi yatsinze 25 match ya weekend atsinda hafi 17 n'umukinyi aguma agaruka cyane ikindi kintu novuga ku runani izi match ziriko zikina abakoca ko zikina abakoca cyane paraporo y'abakinyi wihenze no musi samedi dimanche uratse undi akihenda ni tugenda ku kibuga tutazi match itsinda match yejo tugarutse match yejo ya dimanche ku munota hasigaye umunota n'amasegonde urunani gwari nyuma amanota 5 yego Dinamo avuze twatsinze match mugabo byahindukiye akanya gato ntuzenya Petit Peri umuntu uze barataka Agba yaratakaje umupira baca barawugarukana bashitsa 3 babaranganyije ubwo nyene basohoye umupira baca barawubatse baca barawudugana baca bamukorera ukosa acatinda delance acazitera Petit Peri mu minota yanyu izi bacereze ziri biharuro byinshi ikintu je no nashima cyane ziko ziraduha umunezero uteye ubwoba akuri departement abantu babuzuye abantu usanga je kintu kinjohera departement rene nico tatse departement umubosi umukene abantu bose warishe bijya mu 10 bya 2020 ari vibe tebo wa muto muricara muri kumwe ukabona vibe nyene vuga ati mana twubakira ikibuga turabikwiye bivuga ngo mana nicishe muri abantu kibuga turonka ikibuga kubera ko ibi bantu bibandanije izi game ziraryoshe cyane mugato tariko turanka ikibuga abantu bariko bashiramo amafaranga bazodebukirwa adebukirwe none abantu bahebe no kuza kubibuga urabona ntuzenya game z'uno mwaka sico kimwe nizo mwaka weza harimo abakinyi bakomeye cyane batagarutse kubera ko bavuga ati twagoma tu investisa mu bintu tutabona nk'urunani rwo gwa investise gwazanye abakinyi bakomeye barazanye Petit Peri barazana uyu William Penny nawene baramuzana urumva ni ibintu vyiza urunani gwazanye abakinyi bakomeye vraiment majoke abakinyi barakomeye urumva ko abakinyi babo barakomeye tura kuri papi niyo ya individualité vraiment uri kurabiraba urabona ko urunani vraiment rurakomeye mugana je vraiment mu byo nabonye surtout kuri match ya mbere ya playoff uyu mukinyi Petit Perich yaragize ikibazo cha blessure mu kuguru amaze kuva rero mu kibuga karta ya mbere kuko urunani gwadeja gwari ruri imbere kandi cyane yari yasa nk'umuntu yatesheje umutwe equipe ya Dinamo ariko mu nyuma amaze kuvayo rero Dinamo niho nace mbonera umukoce wabo wa Dinamo acha profita iyo blessure ya Perich maze Dinamo irashobora kukina irakinira iratsinda match yose ariko rero nanagushiriyemo gato Dinamo nayo ne yagize ikibazo match zibiri za weekend yarabuze umukinyi wabo Nijimbere Gibert Joe umukinyi wa mbere mu Burundi tutahengesha oya ico nta muntu tutahengeshanya no umukinyi wa mbere mu Burundi umva rero maze kubura umukinyi nk'uwo kandi yari wo mukinyi akomeye paraporo kubera urunani naho go Burundi mukinyi baguma bameze neza bafise abakinyi benshi muga Dinamo kutakaza Gibert avunitse intoki mercredi yakinye minota 7 mercredi Gibert so mukinyi atsinda amanota menshi ahantu rero bikomereye Gibert wa muntu yashobora gutsinda amanota 5 muga yatanze assist 15 neza cyane urumva nuwa mukinyi impact defense arayishoboye attack arayishoboye urumva rero kubura umukinyi nk'uwo kandi ari wo muntu mwagendera ko atawundi musubirizi mufise kuri nimero 2 atawundi musubirizi mufise bica bigorana usanga hariko haraba igihengere gikomeye izi basket yacu mu Burundi
ikintu twoshima cyane je nshimira cyane abafana b'Urunani na Dinamo hariko raba ikintu bitwa discipline muri no misi paraporo yo mwaka uheze ubu bararyoherwa bakubahana mugabo bidakuyeho rero yiki kintu no kubwira iyi Dinamo ntubibaze ngo Samedi tashaka kugutangaza Fana je cyo kintu yangire ngaruke ko kuko ndiko ndaraba collectivité je nico kintu nagumye mpagararako collectivité iri mu bakinyi ba Dinamo nivyo Gibere yaragize iyo blessure ku kuboko ariko uravye ingene bakina baragerageza gufukirana ukamengo Gibere ntango haye nubwo adahari equipe irakina kuko nk'akarore ku munsi wejo bamwe no mu bafana b'Urunani bagarutse bugi bamaze no gusohoka portail bigiriye babona ko vyamaze kurangira ko deja harasiga amasegonda 55 burya bari imbere amanota 4 ahubwo yararenga hafi amanota 8 oya any minute karane hasiga amasegonda hari amanota 4 Perish acaratira 3 bamanze batsinda Lance imwe hasigara 3 yego nivyo hasigara 3 meya niwe yatsinze Lance imwe yatsi muri zibiri yatsinze acasigara 3 muri yo rero muri yahushije muri recuperation Agbale awufashe agira ateye agira yawucatse kuwutera kuri meya nyene aha ku maguru bica biranga meya carawure recuperation asubiza kwa Petit Peri Petit Peri nawe nta kindi yaciye akoza nk'umuntu uzenya umukinyi yaguzwe amahera menshi umunyamerika yabikinye kuva kera nta kindi yari gukora uwo ako kajya karose yaciye atsinda ya 3 twari tuzireye ko match iza guhera banganya bagisohora rero umupira Dinamo yacigira pressure ubwo nyene baca baratakaza umupira match abantu benshi bari bamaze kuvuga ata byaheze Dinamo game no muzi dirabaye ziraso kuba birabaye 3-2 mugabo ubu ni 3-2 contre Urunani niko ruri en faveur aha rero Dinamo Samedi izozikina nko kuvuga ati kiri pre kiri neje aho rero nico nagire ngaruke ko kuri match zibiri dushobora kutaziraba swat Urunani rutsinze Samedi zabihetse Dinamo nayo ikazotsinda cha turindira dimanche jejo mbona game 7 zo ico rero uri kurabona kuri match yo ku match ya gatandatu ntitwagaraye cyane kuri match ya dimanche kuri match yo ku munsi wa gatandatu game ya gatandatu izohuza Dinamo n'Urunani uyibona gute kuri urwo rukino iyi match ya Samedi ni gufa no gukira kuri Dinamo tsinzwe match zo mwaka uheze nuko byari bimeze maka zo mwaka uheze Dinamo yaza ikina kubera Urunani rwamanje ruja imbere yari 3-1 yavuga ati basigaje gutsinda game ya nyuma game ya gatanu yo bayitsinda byaba biheze Urunani mugavuga ati nugufa no gukira bakina gufa no gukira rero kinye gufa no gukira umugura asanzwe gutangaza mugaye izi game Dinamo hamwe zitwaye hari ikintu nzoba nize ikintu cyitwa gukorera hamwe birashikana umuntu nawe utamustare nk'amufise gukorera hamwe birashikana ikintu ku kintu no mu buzima busanzwe ubuzima turimo abantu bagiye hamwe birutwa no yikoranye wenyene abantu bagiye hamwe baratera imbere cyane kurusha urya muntu yikoranye wenyene mu buzima busanzwe rero no mu mupira ibi bintu birakonta umupira nta kintu na kimwe kidashoboka abantu bakoreye hamwe kocha wa Dinamo arabizi ko abakinya afise bari ku mazina ari mazina matonya paraporo y'Urunani rero afise ukura aravuga ati je ndafise Richard n'umukinya ariko arakina niveau hejuru Richard ashobora kuva mu kibuga afise depo mugabo akava mu kibuga twese tubona ko ari umukinya ari mu bakinyi bakinye neza cyane kubera ko nta kuna kuma Petit Peri n'umukinya agoye gufata aramufata iminota 30 amufata iminota 30 mugabo bamuhaye undi muntu yamutsinda ko amanota 30 mugabe je yaratweretse ikintu gikomeye cyane muri uwo mupira wa basketball twonashima kuri kote positive heroique kote positive umunezero barakuba barawuha abantu vraiment umunezero no musi Samedi abafana ba Dinamo bararyoherwa abafana n'Urunani bararyoherwa umuntu atari kataraza ku kibuga cya basket vraiment karahomba ni muza amayere 10 amayere 10 yego peut-être ni menshi mugabo vraiment ku munezero buhari bwata amahera kweri ntaco naryohewe n'urupfu rujya abantu je niko ndabona kuri no game ya gatandatu ko niyo twagara ko cyane burya ko nituzi ibizovamo kocha w'Urunani nagende akosore c'est tout côté défensif
urabona ko vraiment discipline tactique muri côté défensive sikirenga burya iyi Dinamo ikintu ndiko ndabona jewe sur papier ni bakazogaruka bafise igeje collectif bafise nivyo ejo baratsinzwe sivyo kandi atakosa ribaye burya kugira ngo habe mu mwatsinda biba bigoye situye imikino ni jedelere ukora ikosa rimwe ibintu birahindutse ariko ndiko ndaraba no mu kinyitamtongo uko vyogenda kose plus de 15 points wabazifise Uyu yatsinze 25 points uravyumva abazifise 25 points bafise uyu Chuma Toto sivyo uyu yabaye MVP ku rukino rwa mbere uyu mukongomani Ndabonye n'umukinyi mwiza umukinyi akina equipe nationale ya Congo sivyo iyi championnat kirimo abakinyi bakomeye cyane abakinyi bakomeye cyane Tamtonge n'umukinyi wa equipe nationale ya Cameroon cawumva sivyo ni ibintu vyiza Tamtonge lamaze kumenyera championnat yacu championnat mwaka weze yarari ngaha umwaka ari ngaha championnat amaze kuyimenyera n'umukinyi wa Dinamo ubihe byose ikintu cyitwa ranse ubwibona nayihushije arazi kuzivyaza arazivunja amanota arazi no gukinisha amakosa cyane n'umukinya afise accuracy hejuru n'umukinyi yamaze kugera ku rwego n'umukinyi ashaka gufata equipe yiwe akagerageza arabizi ko nawe ni ryo zina riri muri Dinamo riri kurusha imbere ayandi niryo zina rikuze niwo mukinya amaze gukina inkino nyinshi ko mwaka weze yarakiniye equipe yitwa Show Sport yo muri Congo muri Bare yakinye muri Elite 16 niyo yarakinye mugana aho tabatarose amahirwe yo gukina Bale mugana n'umukinyi ayandi makipe ashaka kurondera n'umukinyi ari kuri niveau nziza niwo mukinyi Dinamo ahantu ibuze umukinyi ni gutahatse yabuze mu nimero 2 akomeye cyane ashobora gusubira Giberi numero 2 akomeye cyane uko nimero 3 nuzerahari nimero 3 barahari bashaka gukina nk'ivyo Giberi Richard ashaka kubikina nimero 3 bwa nimero 2 ni yarabuze nimero 2 kwa Giberi aciye avunika ntibafise shwa Beni mutonya wiwe urumva ko nivo ri hasi yantuze utegeza gufisa abakinyi bari kuri nivo ingana ni ntuzenya na wene Dervire ntabirenza hari umukinyi bamaze imisi badakinisha Adronisi na wene nyene urabona ko mugabo cyo nshimira Dinamo kozo yabo kumenya izo ntege zabo baramenya kuzikorera bati dukorere rero hamwe dukorere hamwe turabe ico twoshikako yego nico tuvuga kuri izi game reka turabe game ya samedi kunizogenda game ya samedi ni gufa kukira kuri Dinamo ko biswese fini runani nago teza gukonfirma ko rukomeye gwakinye mwaka weze gwaso kuja muri Bare ntakunze mugabo rero Dinamo yagiye muri Bare maze gushika muri Bare ako kantu ni rivalite reba afise hagati ya urumva umwe ategeza ni classico ni turavye rivalite ziri mu Burundi turavye basket no mu football rivalite ya mbere ni Dinamo n'urunani niyo ya mbere abantu bose usanga bashusha imitwe aha mu gisagara hose usanga bari kwavuga Dinamo n'urunani rero uyu mupira wa basketball umupira mwiza cyane twonashimira abantu bariko president wa basket tushimira n'abari muri komite yiwe n'abantu n'umufotografe wa Febabu banaduha amafoto meza batuma ishusho y'igihugu rikirerekana ko biciye muri basketball cyo ni ibintu twoshima vya mbere Loïc reka turabe vya samedi turege kugira ama analyse cyane twararavye ama match analyse ni imwe gusa ni gufa gukira kuri Dinamo no gufa gukira nico match bakazoyitsindwa c'est fini yego rero gahunda ni ku munsi wa gatandatu kuri departement niho hazoca haba urukino rugira gatandatu ruzohuza umugwi w'urunani na equipe ya Dinamo basketball club reka amakuru yacu tuyabandanirize mu gikombe cy'isi c'imigwi ibintu ntivyari vyoroshe ku munsi wejo Hervé Chelsea abantu bataha amahigwe Chelsea abantu bavuga yuko waciye mu nzira yoroshe yagira ahura n'ama equipe ngo yo muri za Brazil hehe urumva baza kuyaka amahigwe ntibayiha amahigwe imbere y'umugwi wa Paris Saint-Germain wagira kuramo za Bayern kuramo za Real Madrid n'izindi zitandukanye ariko Chelsea ibabwiye ati nimuhore turaje ibitsindo bitatu kubusa Chelsea itsinda Paris Saint-Germain umukinyi nimero 10 mushasha
Chelsea do Blues Cole Palmer byamusabye gusa iminota 45 aterekamwe ibitsindo bibiri atangana assist ku mukinyi mushasha Joao Pedro yaheruka gutsinda double mu rukino rweje ashobora atsinda ikindi gitsindo gutyo Chelsea irangiza akazi muri 45 minutes gusa za finale gutyo aba batwaye igikombe agakuru kamwe no maza kakubwira Joao Pedro Chelsea yamuguze miliyoni 60 yego cyane 55 na bonus miliyoni 5 amahera yamuguze yose izi match zibiri bayagaruje yose bivuye mu gitsindo ciwe n'ibitsindo bibiri vyiwe muri demi finale atwaye Coupe du Monde de Club ubu Chelsea igiye kwambara imyaka ine yose ari equipe ya mbere ku isi tugaruke mu kibuga hagati match igitangura Chelsea yagiye gutanguza abakinyi bayo iratanguza Sanchez kabiri tanguza Gusto kuri gatatu ishiraho Kakulera defense cyangwa Shaloba na Colwill Mediane bace bashirayo kuri gatandatu bazana Capitaine wa Chelsea Reece James bamwasosiya ko Caicedo na ntuze na Enzo Fernandez atake bace bashirayo Palmer bashizeho Palmer bashiraho na Joao Pedro na Neto Paris Saint-Germain na equipe yabo yo turasanzwe tuyizi equipe yari komeye yatsinze Inter de Milan yatsinze Real Madrid akantu kose bahura yakubura abantu bose numwe ari guhama yigo ya Chelsea kubera ko Chelsea yagize saison tari nziza cyane muri Premier League naho yatwaye Conference League naho yagitwaye yari yagize saison mbi muri Chelsea yabaye ya kane Chelsea sivyo twari tumenyereye mugabo kubera ko Chelsea irikirubaka ibintu vyayo iriko yubaka ibintu ajya Chelsea byatanguye uyu Maresca araza ariko arubaka ibintu kabona ibi bintu birafise intumbero imisezo yatanguye na mugabo ko sezo yagenderaga Chelsea yagira kurira muri champion yagendera kurira muri champion ija muri mondial match ya mbere Chelsea yarayitsinze match ya kabiri yarayitsindwa match ya gatatu yarayitsinda Chelsea batangwa kuvuga Chelsea yasohotse ari ya kabiri muri pool yabo muga Chelsea gusohoka muri pool je ico navuga ati ibintu harabayemo ibintu vy'ubwenge kubera avuga ati nkasohoka ndu wa mbere tuja guhura ibigugu vya Real Madrid vya Bayern nzo guhura navyo muga aravuga ati reka irakwepa irakina uchemido finale Chelsea yatsinze Benfica yego ibitsindo bine kuri kimwe bari baje kubiba bayigombora juste match giri here bacaja muri prolongation Chelsea shishamo ibitsindo bitatu tsina Benfica yayitsinze dukonvense ko Chelsea yatsinze umugwi w'Iburaya turagenda irakina quarto finale za gukina na Palmeiras yo muri Brazil umukinyi ikinamo umukinyi Chelsea yaguze yitwa Estevao arakina aratwemeza aratsinda igori muga turabatsinda 2-1 ejene n'umufana wa Chelsea nico gituma ko nayisesangura ni equipe nkunda cyane ni equipe nkunda cyane banabimenye ukuntu niko n'umuntu wa Chelsea ndiko nasesangura Chelsea biranyohera cyane kubera ari equipe ndayikurikiranira hafi kurusha izindi neza cyane turiko turagenda demi finale dukina na Fluminense equipe Capitaine wa equipe ya Fluminense ni legende wa Chelsea mugabo ntitwarabiye ivyo Joao Pedro numukinyi yakujijwe na Fluminense umukinyi mu gutsinda ntiyanaserebuye mugabo niko kazi araba ati ndi ku kazi abaterekamo igori zibiri match c'est fini match barayihejeje match yejo rero yaje ta equipe ata muntu mayiha amahigo yego n'abafana ba Chelsea na Paris Saint-Germain tugene mu kibuga hagati match Chelsea yaratanze kwinjira muri match Paris Saint-Germain mugabo minota 17 ya mbere Sanchez ejo yari Peter Seche twari tuzi Sanchez yari Peter Seche umupira yakuye wanuzenya yagize amasave menshi ejo nitwa nayavuga yagize amasave menshi yaragize na save duwe save nziza match zigitangura kandi iyo gizine Paris Saint-Germain hano kuna gutsindira imigwi yitanga kwinjira muri match rero Chelsea nayo yarabimenye ati equipe yaramenye ati point fort ya Paris Saint-Germain ni Chelsea yaje nk'izina rito izayo ivuga ati ni twebwe ntaje no kutwiga ko ahubwo twebwe ni ryo kosa rero ntuze yakoze yindi migwi yaze yayize kure yare kubera bari mu izina amazina bari kumwe bavuga ati Chelsea nzoyitsinda aza tateguye match nkuko yarategura izindi Chelsea nayo yaje yateguye match uvuga ati gupfa no gukira ntaco turiko
turaharanira cyane iki mugari ekipe yamaze kugera kuri nuze mugabo uravye izina rya Paris Saint-Germain no mwaka ryari izina riri hejuru uravye forme za Dembele uravye forme za Doué uravye forme za Mendes karaba forme za Hakimi karaba forme za Vitinha di forme za ziteye ubwoba uvuga ati ekipe irica umuntu twabe bakinyi bari kuri forme nziza ba Chelsea ni Caicedo niwe mukinyi bavuga ati ari kuri forme na Palmer ageza kuri finale yo cana kwica ni rero match Palmer nawe yahushije occasion nziza tushise match gitango arahuza occasion nziza Chelsea retangura kwinjira mu kibuga hakirikare injira muri match hakirikare niyo mbarutso nziza yabaye kugira itsinde Paris Saint-Germain ku munsi wejo tugene uko match igendera kura Chelsea iratsinze igitsindo ca mbere ca Palmer ku munota wa 22 yatsinze igitsindo ca mbere ku munota wa 30 Palmer bashiramo igitsindo ca kabiri kandi Chelsea irikikina yugara ama espace izibira ama espace ko yavuga ati aha Dembele tukamureka akaronko mwidegemvyo baratwica this James yaguma kasa zo espace na Caicedo yemeye akinisha abasisi babiri kugira amanza mirya mediane yawe ya Paris Saint-Germain niyo mediane ya mbere yo twovuga nka ya mbere ku isi ntawo bicahiga aravuga ati ntuzenya John Vess na Vitinha na Fabian Ruiz yari trio ya bien sana uvuga ati iyi trio rero baciye bamanza barayica Enzo yarakinye 6 Enzo muri mondial yakina akasa nawe ne rero mugabo bareka bashaka kumukirisha witi kandi arakarabikina neza Enzo nantuze rero kubera arabasisi gitwe ko bafise izo karite yo kudefenda bose araba mediateur batatu barakashije Vitinha agiye kuboneka mu minota ya nyuma bariko barasatira Chelsea yaje guparika bisi bimwe vyaje kuri Mourinho yaje guparika bisi Chelsea ni iyo nico ni atunzize yamanze kwiga kuri ntuzenya kumanza gukasa mediane ikigira rero imana mbi Paris Saint-Germain yagize mbi ikihura na Cole Palmer ari muri forme n'uyu mukinyi mu ataka wacu twizaniye imana yatwihereye atari nzi yarimo kutugwaza imitima Jackson yarimo kutugwaza imitima tuba turironke mu ataka ashobora arose okazo zibiri atsinda mwimwe nguwo Palmer abaye mwiza Palmer ku mafinale misi yose urabe i finale doruka gukina yayikinye neza ifinale ya Chelsea ya Mondial de Club yayikinye neza avuga ati hare dutegereza kubaka amateka Chelsea niyo equipe ya mbere twaye Mondial de Club ako kantu gashireko Paris Saint-Germain yagize saison nziza yashaka gukonfirma ko isezo yabo ari impeccable muga Chelsea nayo iravyanka ivuga ati natwe nitwo kubera kitwe nitwo tutagikeneye ico novuga nk'ikintu nashimye cyane cyo natwigisha muri umupira ntituzogende tuvuga ati match yaheze ngo match finale ni finale match itegurwa kwinshi match ikinigwa kwinshi ntiwogende uvuga ngo match yaheze turavye ivyo yakoreye Inter domina ku mafinale 4 turavye Real Madrid vyaheruka kujya mu minsi mike ni 4 Chelsea turavye sezo yabo avuga ati match yaraheze abantu bose umuntu abajyama shirama betting ntashoboye kuvuga kubera ataturishe rero barahomvye abantu bose kuba abantu bose bahaye Paris Saint-Germain nuwashatse kugira akinya ngo igreka ngo Chelsea za kuronka ngo igitsindo kimwe mugavye yaranse Chelsea yara defense neza yataka neza ikora ibintu byose neza ejo om di match abaye Cole Palmer yari ku rwego ruri hejuru ejo de iratogwa na meilleur joueur yaranze wa champion na Sanchez wa mugardi batahora bahuriza ko abantu bose yabaye meilleur gardien wa championnat urumva ivyo bintu byose Roberto Sanchez ibintu byose imana ikwihereye au kwaka nico novuga gusa umupira ntitwovuga ngo imana umupira urategurwa ni ibintu bitegurwa Chelsea maze imyaka iriko irategura Chelsea kuva Roman Abramovich agiye yarateguye abafana ba Chelsea nibo bantu ba mbere bari babayeho nabi nibo bantu ba mbere imitima hagera weekend ngo Chelsea yatsinzwe hagera urumva Chelsea nibo abantu ba mbere b'abafana bari babayeho nabi abafana ba Chelsea tukiraho nyene Hervé uyu Enzo Maresca saison we ya mbere ari muri Chelsea
yihaye akazi nko gushika kuri 15e journée 16e journée ya Premier League tubona ni Chelsea iri mu ma equipe ashobora guhiganirwa igikombe cha Premier League sinzi kuvyibuka neza uno Enzo cha Chelsea ntazi uyu Enzo Maresca yaje muri Chelsea vyitwa ko aje mu nyubako ariko atangwa kuduha iyindi shusho ya Chelsea tutari twiteze sivyo Chelsea nivyo mu nyuma byarashitse irasubira inyuma ariko uri kuraraba ino Chelsea mbega ino Chelsea ya Enzo Maresca tuvuge ko Enzo Maresca aje nk'igisubizo aje kugarukana Chelsea ku rwego yari ifise ku mugabane wa Buraya aje kugarukana Chelsea izina yari ifise mu nkino mpuzamakungu Chelsea Enzo Maresca baramuhaye umwanya kurusha abandi barakora mu mwanya kurusha abandi bakoca Enzo Maresca aje agishika na jewe avuga ati ibintu turimo nibiki tugatsindwa dutsinda Southampton kabona dutsindwa na Bournemouth avuga ati ibintu kweri ibintu turimo abafana ba Chelsea kubera iki Imana hindura ibintu twebwe ubwa mbere ko Chelsea ntiyashaka Enzo Maresca Chelsea ubwa mbere yashaka kocha wa Paris Saint-Germain uyu nyene kocha wa Paris Saint-Germain Luis Enrique niwe yashaka mugabo iramubura ikizana abandi bakocha Enzo Maresca turavuga ati mugabo Enzo Maresca kubakinyi dufise babana bato yarakoranye na Pep Guardiola filosofi yiwe ni nziza ni nki filosofi ya Arteta iyi filosofi yo gukina umupira reka tumuha amahirwe Enzo Maresca ni n'umutaliyano rero ko kanu kiyo ko kabataliyano kamo ko gudefanda akashirako n'umupira w'abanyespanyol ukaca ufatana rero na Premier League kubera bimazemo imigihe ariko arubaka ibintu baramuhaye umwanya umusaruro atangwa kuwutanga duhaye Mondial de Club Chelsea ubu ibura abakinyi babiri burira buri gardien vraiment umugardien naho yarayakinye match nziza so umugardien wo kubakirako bategeza guhiga umugardien ameze neza ari ku rwego ruri hejuru bariko barahiga Mike Menya wa Asemira urumva bakenere n'undi muri defense dufise abakinyi defense centrale cyane n'abana babizi barabizi sinavyase mugabo harabuzemo umurida kuko ko ruhire ntashaka kubwira Sharoba ati kiyikora iki duga manukanwa barangana barakuranye barakinanye kuva abana ntibafise re wa Chelsea ubuzo wa mukinyi mu defenseur nka Thiago Silva nkayimwe twabana kuri Thiago Silva yari mutaba mugaka akavuga ati Sharoba duga Korwire duga uvuga ati experience iteye ubwo niwo mukinyi Chelsea ikeneye nico gituma Paris Saint-Germain ya associé kuri Marquinhos n'umukinyi amaze gukina match nyinshi n'umukinyi amaze kugera amazigihe mukinini muri Paris Saint-Germain nico cyabifashije ya defense yubakira kuri Marquinhos kubera Kimpembe yari yavunitse barazana uyu mwana Pacho abikina neza twere tubuze wa murida ngo muri defense ahandi hose Chelsea ubu ni full tangi kweli ni full tangi turabe Enzo aravuyeyo aje Andre Santos abikina neza cyane Parmer avuyeyo kuko araza akakina neza cyane atake Liam araza akakina neza cyane Joao Pedro agiye na Jackson urumva n'umukinyi mwiza cyane yani meilleur buteur wacu umwaka uheze urumva Neto arakina ku muri mababa mujweke turakagira igire muri Arsenal mugabo twarazanye Gitnes wo muri Dortmund Gitens wo muri Dortmund urumva ni equipe iri kirubaka ku rwego rero sikaje bukinyi umwe ntibigutangaza tu mu mwaka uze Chelsea igiye gutanga challenge kuri Liverpool na Man City muri Premier League na Arsenal yoyo niko yamira hahandi hageze ku mwanya wa kizokena Ligue des Champions umwaka urumva iko yubaka rero nayone bisaba ihiga umukinyi umudefenseur amaze kugira machuwa iri hejuru amaze kugira IQ iri hejuru amaze kugira experience nivyo kuri Chelsea match yejo abafana ba Chelsea baraye neza cyane twaryohewe ibintu vyagenze neza tugiye kumara imyaka ine ariyo equipe ya mbere ku isi vyanka wavyemera nivyo bitegeza kubifata uko nyene nibo bazo bambaye baje nga zubaka baje ka Chelsea ka Chelsea jo imyaka ine gushika muri 2030 nizosubira kuba ibaye indi mondial nivyo
Paris Saint-Germain yabaye umuhomvyi ku match ya nyuma yabaye umuhomvyi umupira nukumeze umupira dutegeza kumenya uko nyene n'umupira ntugira indero umupira nta realite namuna natora realite yawe urashaka kugira systeme zawe kabona ko ari ukomeye kurusha mugabo kaza wumva mu kibuga hagati Chelsea tawa amahirwe Chelsea yagiye itsinagira ngo gushaka kuri finale yatwaye igikombe iragitanye i London is blue nuko rero byari bimenyeze mu rukino rweje rwa nyuma rw'igikombe cy'isa umugwi wa Chelsea wariko uragaragaza gati umugwi wa Paris Saint-Germain warumaze iminsi ushigikiwe n'abantu benshi aho mbere bataha amahirwe umugwi wa Chelsea ariko umwana akiri muto Cole Palmer abwiye ati nimutuze abakinyi ba Paris Saint-Germain bose arabakanyisha abazi iyo terme ingene celebration yiwe akora Iceman rero ubona Chelsea bicishije kuri uwo mukinyi Cole Palmer iminota 45 gusa yari hagije kuri wo kugira ngo ashobore kugarika umugwi wa Paris Saint-Germain rero aho twabwira muri kino gikombe cy'isi meilleur joueur ko yaciye aba uno nyene Cole Palmer meilleur gardien aba Roberto Sanchez nyene uno munyegori wa Chelsea de Blues na meilleur buteur n'umwana akiri muto wa Real de Madrid Gonzalo Garcia aho yahijije zino match barinze bavamo afise ibitsindo bine na passe decisive imwe ariko nta penalty yashoboye kuba yinjiza muri ivyo bitsindo byose afise mu gihe bagenzi we bariko barahiganirwa kano gashimwe nka Angel Di Maria aheruka kuva muri Benfica ndetse nuno musatirizi wo mugwi wa Borussia Dortmund Serhou Guirassy nabo nyine bafise ibitsindo bine ariko bo bakaba bafise ama penalty menshi akaba ariyo mpamvu rero uno mwana Gonzalo Garcia wa Real Madrid we yashoboye kuba atahukana agashimwe kumukinyi yatsinze ibitsindo byinshi mu gikombe cy'isi reka tuze tubandanya n'amakuru mu mugwi wa FC Barcelona ariko ntubibagiye gatonya ku meilleur jeune joueur nawe yabaye Désiré Doué muri mondial meilleur jeune joueur yabaye Désiré Doué yarabikwiye ntawo cahiga none yagize saison nziza tureke iyi mondial yagize saison nziza meme no kuvata ngo gwabukizire mu gwa Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain umukinyi yagiye gupruva karatangura bemera muri numero 9 Paris Saint-Germain iramukura yemera nta muri numero 9 bakinisha nyene phone F no barasikoresha Dembele nwaca kina kuri phone F mugabo wasanga ari gake ikinira kuri mababa Désiré Doué akaca kina inyuma yiwe ku 10 n'umukinyi yatweretse ko ari umukinyi akomeye n'umukinyi ari kuri calibre yaba Rami Amare bariko baraduga bakira abana ntidutotangare mu myaka iza tubona Désiré Doué twaye mondial kinategeza gukora ni gukora cyane akanatsinda mondial imambe muri iyi football urumata uri imbere udatsinda hari ibintu byinshi udashikako mugana umukinyi mwiza cyane atwibutsa Neymar nivyo rero mu mugwi wa FC Barcelona ibintu ntivyoroshe ku ruhande rw'umunyegori ku ruhande rwa kizigenza wabo nimero 1 Marc-André Terstegen uwafashije Barcelona ibigiye bitandukanye Hervé uno munsi Marc-André Terstegen kuva mu ndwi heze abarongozi b'umugwi wa FC Barcelona bo babona yuko ariwe mukinyi yosoka ku rutandi bakinyi bose mu mugwi wa FC Barcelona mu nyuma nkuko bivugwa n'ikinyamakuru Mundo Deportivo iki kinyamakuru gisanzwe kivugira umugwi wa FC Barcelona kiregereye cyane Barcelona cyane rero kino kinyamakuru cyaje kuba kivuga ati kazoza k'umunyegori kazoza kuno kizigenza FC Barcelona Marc-André Terstegen kari mu minwe y'uyu mumenyereza mudagi mugenzi we Dieter Hans Flick ariko rero icyo no vuga ku munsi wejo no ku munsi wa gatandatu vyaje ko bimenyekana yuko burya Dieter Hans Flick yabwije ukuri Marc-André Terstegen yuko atari we munyegori nimero 1 ikindi kandi atari nawe munyegori nimero 2 mu mugwi wa FC Barcelona umupira w'amaguru bafise ibintu akarenganyo cyane nta kuntu umukinya Marc-André Terstegen yafashije Barcelona umukinyi kubera ko agize imvune uca umumuta nk'agashambara ni ibintu nyene ubona bibabaje cyane ubona umuntu ntahawe agaciro umukinyi akoreye imyaka myinshi umukinyi kuva 2015 ari muri equipe baratwaranye Ligue des Champions niwo umukinyi ari mu bakinyi basigaye batwaranye Ligue des Champions ya 2015 yego kacubona umwirukanye nk'uko umukinyi atari bwana dakuze cyane ngo asaze yego baramubwije ukuri usuwe tugiye kubakirako mugana wari kavuga ati ntegezwa kuguma ngaha ntegezwa kuguma nibizogutangaza basuye kumwikora ko Barcelona ifise kuna abakinyi bayo
babubatse amazina ntitwobi abarejande bayo itabasezera neza itabaha agaciro bari bakwiye bitandukanye n'indi migwi abarejande bayo nka Man City abarejande bayo irabaha ako gaciro Barcelona niyo equipe ya mbere maze kubona idatanga agaciro ku barejande bayo turazi ukuntu Pique yagiye turazi ukuntu Lionel Messi agera muri Paris Saint-Germain yagiye turazi ukuntu Daniel Alves yagiye ibyo byose twe turabizi ni ya equipe idaha agaciro abarejande bayo umukino amaze kugenda neza n'aba Piore nibo bakinyi twibuka bagiye neza mugabo Andre Terstegen ni umugardien mwiza cyane ni umugardien yafashije Barcelona kenshi aho nyene masevu menshi mugabo babonye ndindira gato babonye umukinyi muri Espanyol Barcelona baramuzanye John Garcia agize saison imwe nziza waje kurusha ngo umukinyi yagize amasezo menshi meza aracari muto ni sawa mugabo kubera yakiri muto wari kuca wubakira kundi mukinyi ari umugardien mwiza yabaye Andre Terstegen yari mu bagardien beza bari kuri niveau hejuru ba Black Thibaut Courtois Arsene Becker yari kuri niveau yabo niko saison y'umwaka uheze yagize saison akacavunika niyo mahirwe mabi yagize mugabo reka tubihe umwanya ika irimo abantu barayisesangura irimo baranga mutima menshi mugabo football niko bimeze udatanze umusaruro bagukeneye uragenda kubera n'amafaranga ikibazo ndiko ndagira Hervé abo umuntu burimo ikibazo ndiko ndagira ni kimwe uno marqué Andre Terstegen tuvyuke ko saison 2023 yabaye meilleur joueur wa La Liga yinjizwa ibitsindo ari umunyegori yakoze icyo bitwa save akuramwe imipira itumbera ipoto igera kuri 86 urumva uwo mukinyi urumva imipira itumbera igori 86 yose yagize gute yarayipanga nta numwe atabizi ko Terstegen no mugardien mwiza ivyo nta numwe ato je kintu kirambaza ntukizi suyu Chelsea nibafise no munsi sukuvuga ko ari we munyegori mwiza yo kugira Size yarigire no muri retraite mafege yarigire muri retraite turanabiraba meme no mwizi nkino zuno mwaka weze bugiye FC Barcelona si uyu Chelsea yafashije cyane umugwi wa FC Barcelona Barcelona yari tunzwe n'ino mediane n'ubusatirizi bwabo nivyo urantsinda bitatu ariko nari ndafise garanti yo gutsinda bitanu urumva Barcelona ego yazanye umugardien wabo kuri muri Espanyol Barcelona John Garcia iramuzanye Sizesini banamubwiye ujya amasezerano y'imyaka 2 Sizesini Jesse noreka kumushimira vraiment mukine yarigiye muri retraite aragaruka arakina yarakinye vraiment neza nawe naho ikiziba cyuho ca Marc Terstegen yaragifashije arakigabanya yagiye kuronka amahirwe mu 12 yego niyo yagiye kuronka amahirwe kuja mu igora barakinisha inakipena nawe ntiyatanga umusaruro mugabo urya Sizesini arazi gukinisha ukuguru abagarde batazi gukinisha ukuguru muri no bisi nta kibanza kinafise ni beshi reba usanga bata nk'umugarde Sanchez wacu ntazi gukinisha ukuguru mugabo abagarde bagezeho ubu n'abagarde bazi gukinisha ukuguru ikintu kibabaje kimwe ca mbere niko bafashe Sizesini bamurutisha umukinyi w'ibihe byabo byose umurejande wabo Capitaine wabo nico kintu kibabaje mugabo mupira nuko realite y'umupira aba agent wa Sizesini nyamba zikugira kudiringa neza caraciyemo projet nyamba Hasfrika tamukunda Stegen niko bimeze teza kuja guhigira handi equipe zikeneye abagarde zimurabe zimuzane byo bavyiza kukareka equipe mesha keneye abagarde nka na Bayern umugardien wabo ariko aragenda karasaza n'umudagi wabo arashaka kuca bamwitorera nivyo gutangaza agize amasezo meza ibintu biroroshe Marc Andre Terstegen yabasavye nimba mukeneye kumva ngaha sigaje contrat y'imyaka 2 ni mu mpemba mahera yanje ino myaka 2 amangire gute ngende ariko umugwi wa FC Barcelona wowe wifuza ko batabura contrat umugabo ntibamuri hayo mahera ico kundi acagabura umuryango iki voilà Marc nawe ikintu ariko aravuga yasavye uno mumenyereza Jetans Freak Umuti jewe Terstegen nzogwanira ikibanza canje ngaha ariko rero ikintu
ntariko ndatahura binyeka ko batakina mwifuza burya ari kumufata nabi barabimubwiye n'umugardiye wa barabimubwiye so barabimubwiye kandi niko biteza kugenda iyo dose tushake tunayireke turabe wait and see turabe iyo biriko biratera bija tuzobigaruka ko mu bindi biganiro biri imbere muri FC Barcelona kandi niyongerezo y'amasezerano y'uno mwana akiri muto Lamine Yamal no mwana akiri muto wabo rero Hervé Lamine Yamal bivugwa yuko iyi contrat shasha agiye kubasinya nk'uwabigize umwuga mu mugwi wa FC Barcelona igiye gutuma aba umwe mu bakinyi bagiye guhembwa amahera menshi mu mugwi wa FC Barcelona nivyo cyane contrat yiwe bivuga ko azohembwa miliyoni 15 ku mwaka mugabo uravye amabonisi ibiki amapublicité image yiwe byose bigwa mu miliyoni 40 bigwa muri 40 million muri contrat yiwe mugabo uravye contrat nyene contrat ni salaire net Barcelona izomuha azorihira n'amakori ni 15 million kubera ko ntibafatwe na fair play financier mugabo baravye amabonisi image y'ikintu nzodandaza nyamba atsinze ibitsindo 200 tutetaye bashira muri contrat tutaba tuzi tuba contrat yose ntiba yagiye ku mugaragaro baharu bavuga ati azobaronka miliyoni 40 numukinyi mwiza nta numwe atabibona yagize saison nziza umwaka uheze kiri umwana w'imyaka 17 hagira saison nk'iki turabona ko afise iyindi myaka 10 ari kuri niveau hejuru aho azoba afise 27 ntibigutangaza 27 ariho umukinya abahiye cyane niho ba Ronaldo Cristiano yatangiye gutwara amamondial Ballon d'Or menshi ayubaka ibintu vyiwe byinshi kuri A27 nene bizogutangaza Lamine Yamal atageze imvura atishinze nk'ibintu tubonye muri ino vacances atabana yavyishimye tukabona arama image gusa tukabona arama foto gusa mugabo inyuma yavyo kubera aje ikintu cyambere cica umuntu psychologiquement Lamine Yamal yakwije imyaka 18 anniversaire yabaye jo hahise yego akwije imyaka 18 ubu aremerewe gukora ibintu vyawe byose baremerewe kwitwara umuduga baremerewe kurongora kwijera ibintu vyawe byose amafaranga ntazoshaka kuyandika kuri mama ubu ni wazo ashaka kuza kuyijako baremerewe ibintu byose aravyemerewe rero Lamine Yamal atagize ngo abe nka Neymar Junior umukinnyi wabaye twabona ko aje gusubira Cristiano Ronaldo aje gusubirira Lionel Messi mugabo imvune zaramutwaye hakujya aba Brazil atagize imvune numukinnyi afise indi myaka 15 ari ku rwego rwo hejuru kandi ndabimusabira ku Mana izo bimufashemo azogire saison nziza azotujyohereza umupira abantu dukunda umupira tubandanye dukunda umupira biciye mu mano yiwe kuko yarabitweretse umwaka bibandanye saison yagize umwaka mini myaka 10 abamondial azoyegeranya buri kimwe nubashobora kubura Ballon d'Or kubera iki Barcelona tatwaye Ligue des Champions yo baratwaye Ligue des Champions Barcelona favori wa mbere yabari Yamal mugabo kubera ko atatwaye Ligue des Champions kandi ntuze akaba yagize uruhara runini muri gutwara Ligue des Champions akaba afise ibikombe byinshi Dembele ni wari umufavori gushika muri uno mwanya bidakuraho mugabo kubera abantu batora bafise amaranga mutima bidakura akashobora nawe kuyitwara mugabo nibo bantu bari imbere be na Vitinha bari imbere ashaka nakimina tumukuramo nabakinyi bashaka kuvuga ati aba nibo le favori de Ballon d'Or mugabo mwana w'imyaka 10 amaze kubaja muri favori ba Ballon d'Or ibintu byiza cyane rero amakuru twohereza ko mugwi wa FC Barcelona nuko Hervé baraye batanga imyimenyerezo ku munsi weje uheze aho ubona ko abakinnyi batandukanye bashitse aho umugwi wa FC Barcelona uriko urakorera imyimenyerezo yo gutegura championnat yo mu mwaka uza wa 2025 2026 amakuru yacu reka tuyabandanize muri Real Madrid byahinduye imirisho ku bakinyi ndetse no ku burongozi nyuma yo gutsindwa n'umugwi wa Paris Saint-Germain isindo bigera kuri 4-0 uburongozi bw'umugwi wa Real Madrid bwahaye uburenganzira bwose umumenyereza Xabi Alonso ariko ndiko nabara muri Madrid cyahindutse bahaye uburenganzira umumenyereza Xabi Alonso bwo kwicarika no gukinisha umukinyi uwari wese utazokurikiza amategeko ya Xabi
reka dusesangure ikibazo Ancelotti yagize mu mwaka uheze tuze kugihuza na Alonso. Ancelotti yagize ikibazo kimwe cyo kwasosia abakinyi biwe b'abastars neza cyane, acagira n'ikibazo kindi, imvure nyinshi za hato na hato zo muri defense yiwe. yego Ico nico kibazo, yarabuze ukuntu yasosia Rodrigo, Vinicius, Bellingham, Arda Güler, n'uyu mukinyi wabo Bobby Hendrick, yabuze ukuntu abasosia. Mugabo Real Madrid yamye ifise itegeza kugira umukinyi w'umurida wa mukinyi ashaka gutsinda ibitsindo byinshi. Uwo ni Kylian Mbappe. Muga Kylian Mbappe yaje muri Real Madrid, Vinicius yagize saison nziza, ari impeccable, yimwe Ballon d'Or yarayikwiriye, yaramaze kubaka n'ubwami bw'Euro. Urumva Vinicius agize saison mbi umwaka, Mbappe agize saison nziza. Mbappe yagize saison yiwe ya mbere, nta muntu ashaka kureka kuvuga. Zabi Alonso rero ndamugarutseko uvuye kuri Ancelotti nta mahirwe yagize kubera imvune nyinshi, ahandi ho n'umukoca mwiza, n'umukoca wewe yakina we ntibafise system imwe na Zabi Alonso, we yikinira azibira contre attaque, cungira kuri contre attaque. Mugaza Zabi Alonso nawe akina pressing, tufise umupira tutawugira pressing cyane rero aho umukoca ubona akakomeye ni igihe mudafise umupira. None tudafise umupira, ujya mupira tuza kuwaka gute? Ico nico kibazo, niho uzobonera abakoca bakomeye ba Pep Guardiola, uyu yahora muri Liverpool, Klopp. Tudafise umupira tutora gute? Rero nivyo ariko aragira system yiwe. Mugari yasanze Real y'abastar, yo abakinyi bose baranda utakaje Vinicius, dasubira nyuma mu kebwe, utakaje Mbappe, subira nyuma mu kebwe, dataje Rodrigo, subira nyuma mu kebwe. Umukinyi wenyene nabona ashobora anahatakaza umupira aza kuhiga yari Bellingham agiye kandi kumara ameza atatu atari mu kibuga, agiye kugira epole yiwe bayibage. Rero tumureke yaje kubaka ibintu vyiwe. Mugare ya Real Madrid si ahantu ho kubakira. Real Madrid si Chelsea, Real Madrid si Paris Saint-Germain, Real Madrid si Juventus, Real Madrid si AC Milan, Real Madrid si wa gatatu wagiye. Ariko ikintu rero ndiko ndabona wagiye. Urumva Royike uyu Zabi Alonso uko si utegeza kugira ivyo yubaka vyose, yubaka tsinda ivyo yubaka vyose. Oya kwa Madrid ntubaka udatsinda, ivyo yubaka vyose utsinda. Ntibazoshaka kukureka inkino. Chelsea barakureka inkino 5, Man City baramuretse inkino 10. Real Madrid kubera ni equipe y'abafana, ni equipe uzobona induru nyinshi, udatsinze 5 barakwiruka. Aho utsinzwe na Barcelona 2 none ntuzaziziki. Uyu Ancelotti aziza amaklassiko ni uko bimeze kandi subu ni kuva kera. Ivyo yubaka byose yubaka tsinda. Rodrigo agira muikure abo muri systeme zibashobora kuda contact kubera nambona ariko araho umwanya cyane Arda Güler bizo muhire kuko Rodrigo ni umukinyi mwiza. Rodrigo nta untu yogera ni umukinyi mwiza, si umukinyi wo gutakaza. Arda Güler ntituze kazohozako. Arda Güler na Modric nibo bakinyi bonye muri Real batavunitse. Mugani yakinye match nyinshi ntibakinye match nyinshi, nta tuvuga aracafise fresher mu mubiri. Mugabo ntabure ko abakinyi batazovunika, abakinyi ashaka kuvunika. Nico gituma Swade yo igumizaho natotangwa. Mugabo Rodrigo na Swade mukinyi mu bencher yaza kwamara mu bencher, tegeza kushira ko pressure acaja guhiga handa akina. Barakora kuvuga ngo ntubazi ibintu ntizibana. Rero ico teza kumenya cambere muri Real Madrid, kumenya gestion ya vestiaire. Gestion ya vestiaire, maze kumenya gestion ya vestiaire, Real Madrid izotsinda. Real Madrid izotsinda amaze kumenya gestion ya vestiaire, amaze kubereka ko atamukinyi numwe ngaha. Umukinyi numwe ngaha chef ni Alonso, abandi bose bari munsi y'amategeko. Rero niho nagire ngaruke gato kuko biratandukanye n'ivyo nahora mbona mu yindi myaka. Burya muri Real Madrid iyo bazenya abastari niyo bagira cyane ijambo gusumba barashima n'umumenyereza. Niyo habaye amakosa akenshi wasanga n'umumenyereza nkuko tubisanzwe tubimenyereye. Ariko rero ayo kantu nabonye kandi nashimye burya kaje kuba gahinduka
guha buno burenganzira bakanamenyesha burya ngo harabaye n'inama après yaryo rukino batumiza ko inama naho nyene yari yerekeye abakinya babiri Vini nande na Kylian Mbappe Lotin mu kubabaza ibibazo voilà mu kubabaza ibintu bigetana est-ce que wewe igihe wasinyira Real Madrid waje uzi kuje gukora iki ukina Real Madrid kuyitangira reka nakubwira akarorero Vinicius contrat urazi gituma itarasinya Vinicius afere yiwe Vinicius bamaze kugerageza keshi kumusinya ariko asaba amahera menshi ari hejuru ya Kylian Mbappe yego rero bamubwira ati ntushaka kuja hejuru yake ufuma munganya navuga Vinicius je maze kubakorera ibintu vyinshi maze kubagira ibiki ina mu mwaka uheze nabahaye nta kintu ntabahaye avana ne passe apana de champion ntaco ntabahaye urumva maze nkeneye nanje munshimire mukinyi arakora akagira agahembo mukinyi Vinicius acari muto Vinicius aracari muto aracafise indi myaka 5 ariko arakina ku rwego ruri hejuru agize discipline Vini na Kylian bariko bamubwira Vini teza kuja kumushahara umwe na Kylian Mbappe kugira bafate ya vestiaire yabo ntibakuna Vinicius bamuha contrat yo Kylian Mbappe badahari bari kuma contrat nini mugane navuga ati arenganye Mbappe biragira impact muri vestiaire biragira impact rero tubanganyisha Vinicius nawe ntavyo ari karemera mugashobora kuvyemera kubera ni equipe akunda shaka gukora ikintu kubera equipe ikunda ikaturindire tumuha umwanya ko bamuhaye ubwo bubasha bwose turakuna azobukoresha uko yabukoresha kose Vinicius azoba ari mu kibuga Mbappe azoba ari mu kibuga ico gitereza kubaho kuko no kumuzana Shabi bamubwiye bajya abana bariko baraza ba Gonzalo ni vyiza mugabo Mbappe ni image za equipe ni hidandariza ico ni habintu turiko tuvuga ngo mu kibuga mugabo chaque détail so compte rero uriko uraraba visible equipe nizo komera kureka kudandaza ngo ni iki Mbappe ategeza gukina Vinicius ubwo basha bwose nawe yo burongo Mbappe ategeza gukina kubera ko teza kubakira abo bantu bitegeza kubakirako nta yindi shwa ni bitegeza kubakirako niyubakire kuri abo bizomuhire mugare ya Madrid yacabura abakinyi bura Real Madrid ntifise mu numero 8 Real Madrid nta mu numero 8 ameze nka Toni Kroos ahari Valverde c'est bon joueur mugabo hariho karita dafise zo kugira zo nkiza Toni Kroos kumenya uvuga ati umupira ndawutangahe ni umuntu agiye gute mugani wa mukinya ashaka kuzibirira wa mukinya ashaka kugufatira umukinyi wa mukinya ashaka gutsinda ateye amashuti wa mukinya ashobora uhinda mugira nka ba Caicedo si Caicedo bamwasosiya na Palmer kubera Palmer warashaka kubwira afise ubwo bwenge akyo yo kumenya ati ntuzaragiye Joao Pedro aragiye ipasi ndamenya hano ndayicishije mugabo Valverde ni wa mukinya azi gukupa hajya hagati akaka imipira so wa mukinya afise akimya Toni Kroos bakini mukinya yameze nka Toni Kroos kubera ntuze nawe n'umukinyi mwinza uyu Bellingham mugani bakinaco kimwe Bellingham n'umukinyi w'ibiguvu ubwo biguvu byo mu Bwongereza ibiguvu kwaka imipira gucenga mugaso mukinyi vandi ngo agapasi ndagacishaye si Modric amenya kuno agapasa umva baragiye ari babiri rero irakeneye umukinyi umu mediateur defense babo ni baba bakinze neza bisawa nacenje nako biriko biravuga ahubwo kuva inyuma habera rya makosa ku rukino rwa Paris Saint-Germain ujya na Real biga birashika biga n'umupira birashika Real Madrid butangwe kwiyumvira uno mu defenseur wa Liverpool Konate bo bari kwamwiyumvira mu mwaka uza ugezoza mu mwaka uza ariko Real Madrid bari kuvuga hamwe vyoshika umwe mu ba defenseur babo agasohoka uno mwaka ko wacha muzana nayo ndashaka gusohoka muri Real Madrid nawe ubaho bariko bariyumvira ko muri no sezo uno mwaka nyene avaye kutangura ariko baravuga amazina agiye atandukanye na cyane cyane witwa Denis Barros muri Mediane yaramubwiye ati ko wewe nta megambi ndagufitiye ndagufise bariko baribaza rero nimba bizoshika uno David Alaba nawe agasohoka na ari kuri liste niko katuri Urazi ko David Alaba ari wo mukinyi wa kabiri ahembwa amahera menshi muri Real Madrid rero ugiye urumva hoboneka abandi bakinyi nka babiri bashobora kwinjira kubera ikindi kandi muri Real Madrid nuko uwitwa Alvaro Carreras uno munsi ari haza gutangazwa nk'umukinyi mushasha wa Real Madrid twumve rero yuko Real Madrid yungutse undi mukinyi wo ku numero 3 mugabo
witwa Ferramendi we ari mu mazi abiri hajya ujya nawe narasohoka muri Real Madrid. Real Madrid yo kuntu ujya mushahara wabo bari muremure avuga ati naje mvuye muri Real Madrid niyindi equipe izompe batagiye mu baraba hagiye mu baraba remera rero akaji bench iyi contrat yigatebe gahera akaronka izo miliyoni akaja gukina kwera abanyafrika bo twagiye kwigira inoti yari byo tutegeza kumanza kuyegeranya bavuga ati so passion ase niwe Mendy so amukenzo twara twari Ballon d'Or so amukinya avuga ati nje guhiga ahantu nkina Mendy ashaka kuva muri Real yisubira mu Bufaransa wabo cyakigira mu barabo guhiga igiceri nico je novuga kuri Real ko nako ndavuga Real Madrid ikintu cyambere yokora ni kumenya kumente n'abastare babo abastare babo akamenya ukuntu babatunganya Zabi azobishobora ndamufitiye ikizere kashaka kubishobora mugabo ibyo kubaka byose yubaka atsinda kuba Madrid c'est equipe yo gutsinda nico n'ikintu cyanyuma novuga kuri Madrid itegeza gukorera hamwe kareka ibintu vya individualite ku mukinyi bakareka bagakorera hamwe nico kizobashikana ku ntsinze nico bazokwigaranzura Barcelona imaze batsinda bine urumva ni mu bizanzo Zabi bamuzanye ati dutsinde Barcelona twarera liga nta kindi nayiga mwakoze mwarayushije barayihusha Real Madrid urumva rero cyo nobona cyo kimwe mbona Real Madrid ni ihe ikizera bakinyifise Zabe hawe ikizera bakinyibafise ibindi byose bazobishika kuko n'umukoca mwiza cyane yabitwetse ari muri Bayern ko barinze bamuha ubwo burenganzira ndiko ndabona ko Real Madrid nayo irikiraho uburenganzira bw'umumenyereza akore icyo cyo kugira ngo abashikane burya nta kindi baba ariko barabikorera no kugira ngo bamuhe iyo liberté totale maze nawe ashobora kubashikana ku musaruro wabipfuza ndetse no gukontrola ibintu by'ubustare bafise muri equipe bakabona ko abakinyi bose bari kuri même niveau nubwo buhembwa amahera menshi gusoma andi bakinyi ariko ubona ko bari kuri même niveau umupira utakara udatakara ni pressing duhiga umupira vyanga bikunda gutyo twatakire hamwe tudefendire hamwe dushoye kurondera intsinzi uko niko vyifashe mu mugwi wa Real Madrid muri Tottenham rero makuru yigura nigurisha bamaze gusinyisha witwa Gibbs White bamukuye mu mugwi wa Nottingham Forest bongera basinyisha Mohamed Kudus bamukuye West Ham muri West Ham inkuru gatonya ngaho ikintu cyaba kigitangaza West Ham abahamazi nabakeba cyane na Tottenham bose bakibari muri Londres ni equipe zikebana cyane reba bamaze kumva inkuru yo ko Kudus yagiye muri Tottenham begeranije mayo ziwe baraziturira abafana bantuze umufana yarafise mayo ya mayo baraziturira ivyo bintu vyigeze gushika Tevez avuye muri Manchester United agiye muri Manchester City baciye mu gisagara ca Manchester United bose umuntu wese afise ije bazanya bya biduga bitwara umwavu umuntu wese afise ije ya Tevez bayitora baterera mu bata baja guta mwavu babika rero umupira w'amaguru abakinyi bobo bavuga ati jengiye kwironka indosa ahantu ndonka amafaranga kurutaho narindi ateza kuyaca kuko nakazi boba ni professionnel barakazi wewe bavuga kandi kini naco mugwe nka West Ham kuva muje muri Tottenham ni ciza cyane West Ham iri muri chapeau ya gatatu chapeau ya mbere muri Premier League turazizi ni Arsenal ni Chelsea ni Man City muri Big Six Liverpool na Tote aho mahitaje ko mani yimazigita bitwereka Manchester United niyo yarimo niyo bakunda gukabanya nanuze chapeau ya kabiri imo za Newcastle za Aston Villa za Brighton na Nottingham Forest aho iduza mu kwezi yarabitwereza chapeau ya gatatu irimo izi za West Ham irimo za Bournemouth ni za Everton yarasubiye inyuma niyo chapeau ya gatatu rero umuntu akinyavuye muri chapeau ya gatatu agiye muri chapeau ya kabiri ni kintu ciza ni nkija we Pedro avuye muri Brighton Hove agiye muri Chelsea nta mukinya atagira mugaye ikintu gitangaje rero loyike ikintu gitangaje muri Premier League umukinya ava muri Premier League muri Premier League bakugwa amahera menshi cyane batogugwa umukinya avuye mu nko muri abongereza avuye ajya amahera ntuze ko zumva Joao Pedro 160 amugaba bamukuye muri Brazil na 160 bomugura niko bimeze Premier League irimo amahera menshi equipe zironka amahera menshi equipe ya nyuma ya Premier League yakorotse irusha amahera ya Barcelona muri La Liga yatwaye
curacumva irimo amahera menshi Premier League kubera amadroit TV arimo amahera menshi batumare barasohora amahera bati ibintu mukina bere miliyoni 50 ntibibaho ntibishobotse natangaye nuse equipe igira gatandatu iba iya gatandatu muri Premier League inganya amahera ahabwa Paris Saint-Germain yatwaye igikombe muri Ligue 1 aho hagiyemo amadroit TV byose ku bintu byose championship equipe duzi irarusha amahera yatwaye iyi Napoli mu Bitaliyani Scudetto urumva ko ubwongeza amahera ariyo baratanga amahera umukinyi baragura amahera abakinyi kandi bahembwa neza kuduzira ubwiye kwironkera ibiharage muri Tottenham atageza kugenda ntitwobidehuka ko kuri iyo nuko bimeze rero umugwi wa Tottenham kwasinyishije abasore bagera kuri babiri Hervé muri Arsenal de Gunners agenti wa Victor Gyökeres yamaze kuba mu gisagara cya Lisbon mu gihugu cya Portugal yerekeza mu Bwongereza aho agiye kuvugana n'abarongozi b'umugwi wa Arsenal kugira ngo dossier y'umwataka nimero 9 Victor Gyökeres kugira ngo ashobore kuza muri Arsenal mbega hamwe vyokunda uno mukinyi musatirizi nimero 9 amaze imyaka igera kuri 3 bitwereka mu gwa Sporting aho mu myaka 2 yasinze hafi ibisindo birenga ijana uteranije umwaka wose rero tuvuge ko umugwi wa Arsenal woba ukoze deal nziza yo kuzana nimero 9 full tubona ko ni equipe yarisigaye ibura abantu bashaka concretiza ama occasion bashaka kuronka bashaka kuyabyaza mu nsaro batsinda ibisino bega iyo bari choix nziza bari deal nziza bakoze ni choix nziza cyane ni choix nziza muga transfer yabo ya Victor imaze igihe kinini cyane ayo kintu mwitwa muri transfer ama phase y'ama transfer phase y'ama transfer aho phase ya mbere phase ya kabiri phase ya gatatu urebe ntuze yayo igeze muri phase ya gatatu phase yo kuhereza ibiganiro mugabo amahera bariko barasaba baracari nyuma miliyoni 10 Arsenal ntibirakunda mugabo Victor yaramaze kubabwira ko Victor azobari choix nziza kuri Arsenal igize kuri Arsenal yabura mu numero 9 full wa wundi ntuzenya Odegaard acomekera imipira wa wundi ntuzenya Saka atera amasantre asangaho kuko ntaho bari bafise kare tubihe umwanya transfer yo ikunzi zobari choix nziza wamwataka bahora bitwaza ngo ni wowe babuza kugira batware igikombe tuje tubiraba mugaye izindi equipe zo muri Premier League ziko ziritegura nazo tuvuge ko apana tukuvuga ko na mbere ni choice nziza bakoze kuzana Victor namahirwe basa kuri we muri Premier League muga Premier League ntiyakudiye bose reka rero turindire bizova muri no dossier ya Victor Gyökeres yerekeza mu mugwi wa Arsenal ava mu mugwi wa Sporting Club do Portugal Hervé reka ndagushimire waramuneze udasanzwe kubana nawe mu kiganiro cyacu cyuno munsi kuri Yaga nawe TV nanje sinoreka kubashimira cyane twagiranye ibihe byiza ama analyse twakoze ni meza mukurikirane Yaga nawe TV muyikurikirane mugira subscribe muyikurikirane cyane urumva ko umuhungu ashoboye cyane mu mushigikire televiziyo muyishigikire mumukunde cyane kuba mumukunze akagira icashika ko nazoronka amafaranga ahaja kugira ronke mukunde cyane mumukunde nazo bakunda cyane hama mumenyekanishe n'abandi nico kintu nkunda kuvuga tumenyane hamumenyekanishe n'abandi hama tuduzanye kuko nico kintu gikomeye cyane kuri inosi tegeza gufashanya kugira dushike ku bintu bikomeye kuko uri umuntu utotegereza gushika ku bintu bikomeye mwakoze cyane wakoze kuntumira nundi munsi untumiye nzogaruka tugira amanalize dufashanye kubaka umupira wo ngaho iwacu mu Burundi dusasangura n'abakunda bo hanze mwakoze cyane Imana ibahezagire reka dushimiye namwe bw'imwese mwagiza kigoro kanyu bwa mushe gukurikirana kino kiganiro cy'inkino ndetse n'ibindi biganiro bica kuri Yaga nawe TV mission ya yindi nkuko mugenzeje kubivuga ni subscribe kora j'aime commentaire na partage turi kumwe byose birashoboka ni televiziyo yacu ni televiziyo yanyu Yaga nawe ciao na mu kiganiro kizokurikira karisha ongereza ubuhinga bugezweho irati vyiza vy'igihugu cawe cakwibarutse irati vyiza vy'igihugu cawe cakwibarutse